rero. Papa. Pa. Ni sawa. Ni sawa. Nakubwire ari umuntu yaje kukurondera. Kundonderera amuhira. Numukobwa kandi ni mwiza. Papa arakunda abakobwa. Yumvise ari ibibazo. Nyoza. Ndababwiye. Asha, papa. Arakunda abakobwa cyane. Ariko bibaye ngombwa akuzanya amanyanga umwana uramushura ukamukubita kuko uyu mwana abuze indero ni ukumushushura neza natwe twakuze badukunda. Sawa bakunzi banje meze neza amazina yanje ni Miri Miriam. Asha ndabakumbuye cyane gose cyane. Uyu munsi ni umunezero wiwanje ndanezerewe. Cameraman bimeze neza. Bafana papa yarasohoye iyindi filime. Umunsi umwe kare yandika iyo filime nambwiye papa bandanyazamaho yaranga. Iyo filime bayitwa Houseboy. Iraryoshe ariko mugani bayikurikirana cyane. Muga papa ngira ndamutege akatego kandi ndibaza acaje ubwo nyene. Yumvise ibintu by'ibibazo asha naza kubera yaragize isoni. Yumvise ibintu byiza bimunezeza ku mutima cyane. Asha usanga ubonye yaje. Nimurindiye guma ndamutelefone kandi ndibaza biraza gukunda. Nanebwe mukurikirane sawa. Rero. Papa. Pa. Ni sawa. Ni sawa. Meze neza. Meze neza. None iyi telefone bayiguhaye kubera iki wa mwana? Sigaye kugura amatelefone y'abandi. Nakubwire ari umuntu yaje kukurondera. Kundonderera amuhira. Numukobwa kandi ni mwiza. Numukobwa mwiza cyane. None wewe hageze yuko kumenya umukobwa mwiza n'umukobwa mubi. Umukobwa mubi umenya gute n'umukobwa mwiza umenya gute wa mwana? Nukuri iyo mukobwa ni mwiza yambara neza yikwiza. Nukuri arikwiza neza. Jena nagiye kure mugabo none yashise ngaho sanga api kwa mukanya. None yitwanje kwa niyambwiye izina muga ni myize yo. None uragute mu rupangu ari abantu bahari ari ngaho nyene mu rupangu ndibaza. Okay, jena ingamu baba nyene inyuma nyene kwa kuri umutumba nyene reka ndaho ko musimba ncenza mugabo none mugira bati nta kuntu wo mugira akangimwe. Oya. Ahubwo ingo. Sawa reka ndaho ko muce simba mugira ndinde nk'iminota 3. Ego.
mwabonye asha ndamuteza akatego aza kwisanga nimurindiraze papa arakunda abakobwa yumvise ari ibibazo nyoza ndababwiye asha papa arakunda abakobwa cyane ama tumurindire mugana jereka imbere ndabatera inkuru cyane iki kiganiro muze kugira viewers nyinshi ndabasabye turamurindira kate ndabakunda muzoguma mumurikira cyane tumurindire mugareka ndabatera inkuru nenkumbuye kuvugana nawe umuntu azokenera kunyishura yaba ari ibindi bigoye mutoshobora uzombwire njyewe zokwishura kandi ndabizi ko mutukunda cyane Imana irabarinda nazirandinda sawa niyashikaha papa arakundaba rumiwe nanje yumvise umukobwa yaciyaza yaba papa aragira ishyari yarayisohoye abonye abafana atamuntu bariko barayitana batayitora cyane asha kubera kumutwenga yaciye yiba nani ikiganiro uranyura umuntu mugani uranyura umuntu none papa ndubizi ndubizi okay ngira uyu mukobwa ari nani ari ngaha nambie unani ari ini umukobwa ari ngaha ko ngaho hanze nawe mbona nabona yabonye umuntu yambaye neza yikwishe reka none jende ndi muntu reka jende abona nta muntu mbone ngaho nabonye none yona so wawi sindabikira ikintu ngaho Miri kwaza ruka ko ikigano nyabaki wamaze kuyiga okay zano umukobwa mbwira manze goma ndakubaza ibibazo oya umva oya unterefuje kandi urafise ibintu ndiko ndoragakaye ko ejo nibazo badusaka ngaho ace batuyora bakadutwara nakubwiye ati umukobwa ari he ngende bambye ngo nani ari hariya namusanya ajya kabiri hamagara umukobwa subireyo canke niba ari uburofa bwawe ndagutatagura amakofe ni subireyo aho ngiye pandamumenye umenye ko iki nawe abana akiro giheni ngora reka biramani zigisha iyo oya nuzimye yindira nigiso yarakizi ndaki umva zano umukobwa ninde sio nani no si nono yaringa oya numukobwa mwiza shaka karanyine ya comedy kandi wewe mwisi wewe Miri ngo ndagukubise kandi umuntu turashina ngo ndagukubise nakugira inuma none ndiko ndakubone nuko nyabanya bakobwa batatu hehe ko atamuntu numwe ari ngamu nibeza bari kwijije je nabakobwa nkunda cyane nimba ari nono cyangwa undi mukobwa gusa uvuze ko ari umukobwa
Kweki ni telefone waza kuri telefone yiwe. Telefone yiwe. Ahubwo akene kanje ndamutenda ku telefone kubera yumvise isoni. Cyane jene kangende basi. Aya ndindiza tuganije. Kweki utayi umaze iminsi utari ngaha kweki. Bana sije biboro. Oya ndagusabye Miri sije kumbariza mbere ya kamera. Kandi ni wanashaka ewe. Nazo nani ukigira amasoni umva. Ivyo kujyama ngaha kuraraga je ndu papa wa je ndi papa. Urumva papa imisi yose aba papa rige tuba dukora tukagenda ya tugashutinga amasene yo mwijoro tukararayo urumva office munakuraba rero reka kufira amaso nk'igisuma sivyo jewe reka subiraho nsubire genda basi ngende ndondere ivyo ndondera basi iyo kaye urumva ivyo kurara ngaha kutarara ngaha ivyo jiwawe kazima amashuri ariho abtresh barakuriha amashuri urafungura neza basi nakundi sivyo muri no misi uriko uravyibuha urazi ko muri no misi ari abantu ngo reka tuvyihoza ari abantu ari abagesera ba posting ivyo ba postinga ku ma Facebook ngo waragize ntaco we jereka gende papa nindi kigana tukiheze cyanguma igene ndakukumbura urati nenda kukumbuye kwishure nandi niyumviye akari wewe ni wewe wenyene wagize neza mwana wagize neza kandi je sinsimeze neza wa mwana wawe je mfa defeble ko simfise morale ko yoga y'amazi ya fresh yote yaraheze we gira je ngo mace ngirinda ariko rero nadakoze image ku misi image sha umwana yakubeshe kwiri no mukora ibyo mukora mugakora papa kweli nukumeze guys murabona papa arakunda abakobwa oya ibyo tubivuga no imbere akane je nkunda abakobwa rega guteneka sha umva wewe ndagosuka kubufu ndawusoka kwa amazi kandi nyure fresh water je numvumenga umubiri umeze nabi ko okay duga kujambo rero mbaza ivyo bibazo ugomba mbaze ndakwereka nuko ndamwinje reka ninje muri mood naco reka ninjire muri mood uyu mwana agomba gerageze mike ngiyi reka ndayigushirira basha katugiriza hamwe naco duga rero kwijambo ya mbere kwezi utabandanije jamaho kweri ico kibazo ufise ukamamagara ukambesha ati ngo umukobwa ari ngaha mvuye no mu cyumba namubuzi basi bari kubuga ikazi ukamushira mu cyumba cyangwa ukamushira ari hanze cyangwa aho muri cyumba cawe cyangwa akaguma ngaha muri salo nazi ko kubera abakinyi turamenyere yuko iyo abakinyi bawe benshi bari baraja muri chambre bakidegevya ahandi muri salo ahandi hehe rero ico nico kibazo cyatumwe mpamagara ngo kubera isi nabananje vyama none nibizwi none ko vyamaho muri sezo ya gatatu yaraheze basi kingi kubera basohoye irya filme Houseboy nayitsoye kubera ozo umunyesha makuru mama uva Houseboy twarayisohoye kubera YouTube nigume yasame dafisiki kandi irya si filme ngo biganye nakubwiye Wai kumandani jazama yari doshe mugaraba Houseboy bariko barayikurikirana Houseboy bariko barayikurikirana umviriza guys reka Jesse no kwishura wewe uracari muto shaka uruzo yabona sivyo koze cyambere gukurikiranwa kwa filme sinzi icyambere gusa cyo mwomenya filme muyikurikirana mutayikurikirana bazoyikurikirana izakurikirana no munsi izokurikirana
ikibi ni gucika intege kandi cyo umenya ari umuntu yanyandikiye ati Bahe na Miri na none mwese bamaze kubakorera ko abarozi niyo mpamvu mutaronka ama viewers ariko je kubwiwanje vuga yuko kudadukorera ko twe turabantu b'Imana turasenga Miri ngaha ndibuka ari ubuse ariko nandika irya filme Houseboy ambaza none papa sezo 3 yaraheze yavyama kubeki ngo bandanyije sezo ya kane vyamaho tubandanye vyamaho yo Houseboy zo ibandanya handi cyangwa zoshire kuri Bahe usema ari gute ngo turi kuri tengo ngo bishobose uzobandariza vyamaho kugera kwijana ivyo nabivuze warashaka iranditswe vyamaho yanyu iranditswe fresh iruzuye ikibazo gihari vyamaho ni filme benshi bari baza kwimenyera yuko ikozwe ku buhinga bwiza bugezweho urumva kandi ni filme n'ukuntu yanditswe ari ukuntu twayikatishije kubera iki ari abakinyi twamaze gutegekanya twamaze kugira bamwe twaranavuganye urumva ndiko ndakubwira wewe kuko wewe ndiko ndabwira bajya nabo kuko bajya bashaka kuca basubira kuri wewe bakakukumvisha ko we nawe nakubwira gute uracari muto umengo ndiko uca wibaza ko umengo ndiko ndakubeshabesha you know sasa vyamaho kuba narayandise duze episode jana ajya isezo ya 3 yari kuri episode ya 23 urumva sasa kuba heze kuri episode ya 23 22 plutôt sorry 22 yari saison 3 yari kuri episode ya 23 rero kuvuga dufise ibindi bice byinshi hafi 80 cyangwa 78 urumva bitarakogwa kandi vyanditswe kuvuga rero twayikoteshije gute kuko ari abakinyi twe turamaze gutegura byose turamaze kuvugana tiebane rero turaje dukore umunsi wa tournage kwiti nuwo twasavye inzu ari mu bakinyi nawe yaradukupiyeko urumva rero amabanga y'ibikogwa keshi nitwe twadufise niyo mpamvu benshi bavuga ati Bahe raba neza Bahe tori nimero uvugana n'uyu mutama urumva rero umva nzira twa turaje vuga n'uyu mutama zo gufasha kuko afasha abantu mugankatewe n'umuntu nyene nubaha Imana ivyo vy'umutama vy'ukunuku nimba muri ko muranga nimba bariko barankorerako mwana wewe sino kwinjiza muri ivyo bintu ndayikumvishe neza ariko icambe uzo kwizera Imana urumva je kandi sinovuga yuko ngo bo barankoreye ko nibibaho nta muntu yokorera uwundi kandi n'umuntu wa filme akorera ko uwundi mugenzi we nta muntu afise ama viewers menshi ariko kuvuga ati ngo vyamaho yakurikiranwa cyane gusumba Houseboy ivyo byaba viewers mu Burundi ni kiti kuko twebwe ino mu Burundi twese n'umuntu afise ama viewers menshi ari mu babandi nyene naho ari shikana ahubwo gusa biraguha avantage y'uko urakora ukabona bagukurikirana n'abafana rero boroga abafana banje gute kandi nivyo none abafana je ndibaza abafana bagaye igikorwa nibagaya ngo umuntu igikorwa gusa je ndibaza filme yo sinzi ko yakozwe nabi mugabo ni filme wiravye imeze fresh Houseboy imeze fresh mwana nukagumushurira amaso kandi vyamaho izo bandanye n'ubu ejo bashaka kumva ati turayibandanije uzwamaze gukura umva gute ndomewe urarusha umva amajambo yanje araruhisha je ni ngorane ajeja umugongo jaheze na indi question ufise na indi question ufise amajambo yagukama yari tuwakinye yo muri Saudiya hari filme yo muri Saudiya twakinye kera naho warakinyemwe gifise umwaka umwe n'inusu ahandi bakubwira ati genda kwa papa banerasa akubwira ati yo wamubonye papa ari umuvuto ugacunda abajewe kandi papa wawe ni muvuto muri filme ico gihe wari uzi papa muri filme ninde warabaje ndiko ndakamera genda kwa papa ugacura uruko arakamera urova iyo niyo filme nta yindi kesi ufise ibandanyiriza iyo filme ibandanyiriza ya gute Saudiya
igize ubana yaraheze abakinyi bose baramaze guhebeba baragiye muri Saudiya yo kutabandanya narakuze oya ibyo byo gukura wowe filime ziwawe zirahari kandi wowe ufise aba manager bawe naje ufise abi wanje ru Eyo Alex zimya kamera amajambo yamuheranye uyu ntacha afise avuga oya kera ndikivuka waranezerewe cyane ndibaza nuko abantu bari barakurikirana ikiganiro ciwe ndaza kuciba ndakifute binkundiye kuko umva shaka nkubite kuko ari ibintu umuntu ashaka gukora mu misiri imbere bikamufasha n'ibindi bintu umuntu ashaka gukora ubwo nyene bikakugizanya ingorane urumva sasa Miri ndazi turaza kuronkamwo ibibazo byinshi cyane kandi ivyo bibazo nivyo turashaka gukora ko kindi kiganiro ciza gusumbiki bishose turashaka kifuta urumva rero ndazi ntabwo kigoye ndazi ko kugira umuntu amenyera ikintu bisako umuntu abantu umucumita mu ikintu ukamucyumvisha cyane cyo bw'abarundi umurundi kugira atahura ikintu agikunde bisaba kumwemeza kandi kumwemeza naho nyene ro nuko rero Miri aracari umunyeshure Miri sino mwinjiza muri entertainment 100% Miri ndazara abantu bamwifuriza iterambere n'abandi abo nyene ndibaza ucugo n'abandi babandi nyene bapostinga ngo yagize ikiniki bapostinga ku ma Facebook yiwe ku ma Facebook ngo yagize ikiniki rumva ariko ico twomenye nuko ifashe ikintu sivyo nakiri kibazo fise muje natanguye kuvuga ikindi fise nuko wanywe mu mashuri angahe ico kibazo kibaho nahashimye nahura ngaho naguteye mu mashuri angahe amashuri basi nuko wanywe mw'ishuri ngo ya mbere guhera ya nyuma yabwize uracari umuto niyo mpamvu ari ibintu bivuga cyangwa ngomba kumbaza ati watanguye kunyigishiriza he cyangwa natanguye kwigira he ivyo twabivuze ari ikiganiro twabivuziyemo tukasubiramwo kuvuga ibintu kabiri gatatu ndazi ko Miri afise amajambo make umva uyu mwanya wose unyicaritse ngaha hari fise ibintu byinshi byo gukora rero we igende baza we nusumba ko gutegura neze gutegura akantu amuvuga ati sifise umuvyeyi wewe ya nuko okay Alex zinya kamera yabuze amajambo yo kubaza urumva ko uyu mwanya maze nk'iminota 10 ngaha amajambo yose je nayamukuyemo urumva nigafise amajambo mugabo ugasaza rero gavugana n'abagenzi biwe ngaho urumva ibintu nk'ivyo nyatari ndibaza nuko nabindi bisigaye ndibaza tuzohura gusa reka ngende vuza akantu na jewe wewe amajambo yaguhera jewe yameranya andiko ndayarunde singene kigane ko gihera ngene mu gatondo imisi 10 ijana yose imisi ijana tiko turakikora abantu bakumye muri vyamaho gusa hari abantu bakumye muri vyamaho
bari kurambaza wambagije vya benshi bambwira ati ngo Miri kubera mutabandanya jama wowe ugacubishura gute jewe nanje ndavuga ati papa nakeneye kuyibandanya namubwiye ati ayibandanyirize muga nayibandanya sha nuko bose nditira kwisha oya je natiro ofisa ahubwo gusa kuko wanyingije mu mude tari gwanje kandi gukubita umwana ni cyaha kandi abavyeyi beza ntibakubita abana babo ariko bibaye ngombwa akuzanya amanyanga umwana uramuhushura ukamukubita kuko uyu mwana abuze indero ni ukumushishura neza natwebwe twakoze badukunda suko no ariko dukurikije ya migani y'abasoho bavuga ati inkoni ishikiri igufa n'ingeso da nuko me gusa jewe ndamukunda Miri hama byo kuvuga ati ngo vyama kwibandanya ngo je nkanako ndayibandanya no nyene ndayaguye ko amafaranga vyamaho ubu apari yavyama twabonye sezo ya mbere sezo ya kabiri sezo ya gatatu vyamaho ubu hamwe twoyagwa ko amafaranga twokora filme apana za filme tuko turabona ngamo Burundi twovyura kandi filme ikaduga ya ico ni cyambere umenye yuko vyamaho izo bari vyamaho naho mera zo bakuzi cyane byo zo bandu umutama nukuri vyamaho tutavuga turasuye kuri tele izo itandukanye n'izindi filme zizoba zigezwe muri ico gihe kubera twebwe turandika kandi twandika vyamaho bizokwamaho bibaho niyo mpamvu vyamaho kuvuga Miri nazoba yamaze gukura abwo je nifuza yuko ninagwa ku mafaranga ndavyihorera wayisezo ya gatatu ku yari ryosho ku rero isezo ya kane yoryoha gusumba hajya nk'icuro zitanu wewe amaze gusazuka oya nivyo nyatari mwana wanje rero wewe filme Miri afise filme nyinshi gusa kubera ari ariko ariga kwanze icambere first kwishuri ari kwishuri second kubera budget urumva ariko ico no babwira cyo natwo kwija muri vacances tuzokora imani duhashikana amahoro ivyo bigeragezo ayo madaimon bavuga ngo baturoga cyangwa abandi bavuga twifuriza nabi nukuri imani zibakubita inkoni kandi nimbwa gusa ico mwomenya dufise abantu badushigikira ari benshi Miri afise umuvyeyi wiwe novuga yuko umuvyeyi wiwe ahora mufasha imani muhezagire cyane Miri vuga rero je naje ndagiye hama reka nzimye ibiboro urazimye tuzimye burije je ngo bangende twondere umuntu je ndibaza naje je umuca murabo kono muheze bakunzi bacu mwabonye ibyo papa yavutse kandi ni byinshi nanje ngayizosi umubiri wose numva kuruha guys nizo mutukurikira ndabakunda cyane bye mugire umunsi mwiza ora sinye